Imani kumera umugisha wese dutega amatwi kongera ukadutera n'intege. Reka nizere ko amaze gufyonda sabone cyangwa subscribe. Amakuru yacu uyu munsi tugiye kuyahera mu Bwongereza, kituje mu Butaliyano, kituje muri Espagne. Hari amakuru sijane yavuze amajambo Messi avuga yandi amakuru ariyo ni menshi. Kituje rero n'andi makuru abayahera avuga mu menyesha amakuru bitandukanye. Kylian Mbappe ngo ashaka kugenda, Barcelona mirifuza Mohamed Salah n'andi menshi cyane abayavuzwe mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Guys, reka ndaguhe karibu, reka duhererera amakuru yacu mu gihugu cy'Ubwongereza. Kimenyesha amakuru Daily Express kiti Mohamed Salah garutse yica. Ni nyuma yaho rero umusore w'umunya Egypt atsinze ibitsinda bitatu wenyine mu rukino Liverpool yarayitsinzemwo Leeds ibitsinda 4 muri bitatu, ikindi kigatsindwa na Virgil van Dijk. Salah akaba yabaye hat-trick hero, akaba yatsinze igitsindo ca mbere cihiganwa muri Premier League muri Liverpool ku nshuro ya kane yikurikiranye. Buri gihe urukino rwa mbere Liverpool kinye mw'imyaka 4 iheze, mwizi sezone zirangiye, Salah niwe yatsinda igitsindo cyaho ca mbere ca sezo, akaba ariwe mukinyi wenye nabikoze muri amateka ya Liverpool. Kinatwereka Marcelo Bielsa master class kabisa, mumenyeza wa Leeds. Abantu benshi bamushimye n'ivyo Leeds yatsinzwe, ariko kumugwi wavuye mu cicaro ca kabiri wigenje neza ugahura no muguheruka gutwara Premier League bamukomera amashitego n'ivyo mwatsinzwe ariko mari mwakinye. Kinavuga ku inkono ati no fans this year, akaba ari n'inkino zatangwe atabafana bari mu bibuga. Munazi yuko ari kibazo kiza kibananya kuba ikiza. Ikimenyesha amakuru kandi kinatubwira ati umumenyereza wa Manchester United Solskjaer ngo ategura gutanga ubusa muri Real Madrid kuri Gareth Bale. Ure ni nyuma yaho ngo ivya Jadon Sancho rimwe biramurambira, yabihaze, ntabwo niyo biva niyo bija. Bimaze igihe kinini bamwifuza Dortmund ishaka kugabanya igiciro, byabaye akajagari. Umumenyereza rero w'umunya Norvege yahoze nakinira Manchester United ngo ashaka gukora ubusabe, ashaka kuzana Gareth Bale. Ivya Jadon Sancho akavyihoza, aho yari kuzana Jadon Sancho akahazana Gareth Bale. Abafana b'amashitana tukuramubona yabakoze neza canke nyina kagumye baguma ko agume kuri Jadon Sancho. Reka turindire isoko ryigura n'igurishezo tariki 6 z'ukwicumi niho vyose bizoja kumugara. Reka tuje kukindi kemenyesha makuru kindi de Telegraph kiti igitsindo ku munota wa nyuma ca Mohamed Salah nico gitanze kirori. Mukamyere yuko Mohamed Salah iyo penalty yatsinze ku munota 88 urukino rurangiye kwatumye Liverpool twara amanota 3 y'uyu munsi tsinze umugwi wa Leeds. Kimenyesha makuru Independent giti Aubameyang kabisa mwenyura seka ni nyuma yahafashije Arsenal gutana amanota 3 yayo ya mbere itsinze Fulham ibitsindo bitatu mu busa n'igitsindo ca Lacazette. Aubameyang nyene nawe yatsinze umnyaga batoroshe na gato hamwe na Gabriel myugariro umunya Brazil ariko kuvana mu mugwi wa Lille wo mu France. Emenyesha makuru bavyanditse guys. Kimenyesha makuru Star kiti Mohamed Salah bikora kandi atibitsina bitatu vya Mohamed Salah akaba ari byo bitandukanije impande zose hagati ya Klopp na Bielsa. Kinatubwira yuko Manchester United igiye gukora ibidasanzwe kuri Gareth Bale, incredible Bale. Ati umumenyereza wa Manchester United ngo yishakira kuva kuri Sancho akaja kuri Gareth Bale umunya Wales nkuko twadoje kubabwira. Kinatubwira ati abafana n'impaka mu mwakuza no fans until the new year. Kiranga fans zosubira kugaragara ku kibuga kiretse mu mwakuza. Mukamenya ruko rero Premier League izosira irahomba imiliyoni 100 ku kwezi mu gihe bazoba bakinya tabafana bari mu kibuga. Urumva ni igihombo gikomeye kuri Premier League, ku migwi no kubakinyi muri rusange bashobora kuzoba baragabanyirizwa imishahara yabo. Reka tuje mu Butaliyani. Kimenyesha makuru Tito Sport kiti music maestro ati umuziki umwigisha kivuga rero mu mumenyereza wa Juventus Andrea Pirlo kitubwiye yuko azokina urukino rwiwe rwa mbere canke azomenyereza urukino rwiwe rwa mbere nk'umumenyereza wa Juventus ku munsi w'ejo mu rukino rwa kivandimwe bazokina n'agakipe kitwa Novara. Kinatubwira yuko umunyashiri ntuze ya Arturo Vidal
ati ari free ubwiwe ubu yidegemvye yemerewe kuja mu mugwa shaka nyuma yaho batanakorejwe ku rukino FC Barcelona rwa kivandimwe yarayikinyejo kimenyesha makuru akalive kibandanye kitubwira kimenyesha makuru caho nyene Corriere dello Sport kinatubwira ati Vidal to win ati Vidal kabisa ati nubu ali ready ati nubu ali degemvya kinatubwira yuko yitezwe mu gisagara ca Milan ku munsi wejo kunegosia cyane no gukora ibipimo vy'abaganga mu mugwa Inter de Milan ku munsi wejo akava mu mugwi wa FC Barcelona aho yamazwe kubwirwa n'umumenyereza w'uyo mugwi mu mushaje Koeman yuko adakenewe kinatubwira yuko Tonali agasore kakiri gato kakinyurukino gwako gwa mbere muri asemira mu rukino rwari rwabahuje na Brescia ikimenyesha makuru la Gazzetta dello Sport gera ku inkuru ya gasore gikwa Chiesa ka Fiorentina gashobora kuja mu mugwi wa asemira kinatubwira ati Vidal for free he is ready for the signing ati ali sanzo ati ali degenze ati ali teguye gusinya mu mugwi wa Inter de Milan umaze iminsi itari mikimwifuza kinatwibusera yuko Antele Beach amaze gusinya mu mugwi wa asemira imyaka 5 nandi makuru menshi cyane apfa mu gisagara cha Milan hamwe no mu buterano muri rusangi. Reka twigire muri Espagne nazo abantu benshi mama harindiranye igishika. Reka duhere ku kimenyesha makuru sport kitubwira kiti noneho nyuma na nyuma Messi yagiye yaseka ati Messi kabisa yamwenyuye ni mu rukino rwa Barcelona yarayitsinzemwo akakwitwa Nastic bisine 3 muri kimwe byatsinzwe na Coutinho, Griezmann na Dembele. Cyatubwira ati Koeman atanguranye intsinzi ku rukino rwe rwa mbere nk'umumenyereza wa FC Barcelona akaba yatsinze ku kagwi mu rukino rwa kivandimwe go kwitegurira La Liga gutangura yamaze kubanza gutangura ariko Barcelona na Real Madrid zikaba zizokina inkino zayo mwiyindwi kivuga ati Messi yangere guseka mukamenyere ko Leo Messi amaze kongera gutogwa hakizigenza wa FC Barcelona muri uyu mugwi mwisi zigiye gutangura aho zofashanya na Jacques de Piqué na Sergio Busquets hamwe na Sergio Roberto. Kinatubwira rero kuyi nkuru ya Luis Suarez mumenyereza rero wa Barcelona ko Martinez Suarez bimeze gute abisho ati ntiyatumweko mukamenyere yuko atigeze tumaka kugurukino aho mu kugwitegurira Suarez na Vidal bakuwe n'umwimenyerezo bakimenyereza ahabonyene kubera ko ntibari mu migambi mumenyereza ukanyere ko Suarez ashobora kuja mu gwa Juventus mu gihe Luis Suarez ashobora kuja mu gwa Juventus mu gihe Arturo Vidal twabwiye yuko ashobora kuzogenda mu gisagara ca Milan ku munsi wejo akaba ashobora kuja mu gisagara ca Milan aho azoba agiye gukora ibipimo vy'abaganga mu mugwi wa Inter de Milan umaze imisi atari mike umwifuza. Reka tuje kimenyesha makuru Marca kitubwira kiti Luka Jovic yateye indi ntambwe mukamenyera yuko umusatizi wa Real Madrid yahora mu gusekera gugwa Serbia reka tigeze ahabwa umwanya wo gukina mu isezi heza nawe yagize sezo mbi ni mugumwe n'aba Hazard kikaba kivuga yuko yatangaje abantu benshi kivuga yuko yatangaje Zidane ati ukuntu yagarutse mu myimenyerezo yaje rukundi gwego yihuta afise ishaka akaba yakonvese Zidane hazoshobora kumukoresha cyane mwisi zigiye gutangura kogo yigaragaje cyane mwimyimenyerezo bamaze iminsi bakora kwarengo yateye yindi ntambwe ashobora kuzo mu backup canke akanahabwa umwanya ukwiye aho kuguma bawo Zidane wenyine kandi tukibutse yuko Messi yongeye gutogwa hakizigenza wa FC Barcelona mwiyi sezo igiye gutangura. Ikimenyesha makuru AS kiti ihiganwa rya Zidane imenyesha makuru y'abashigira Real Madrid ya FC migwi bihengamiyeko ati kabisa ati iri ni ihiganwa rya Zidane kitubwira yuko intumbero y'uyu mumenyereza ari kongera gatwara igikombe ca La Liga ku nshuro ya kabiri yikurikiranya nyuma y'abagitwariye mu mwaka uheze mwisi twaraye turangije ati ihiganwa rya Zidane n'uyu mwaka bafise intumbero yo kugitwara Zidane kongera agakora amateka akongera agatwara iki gikombe anashaka na Champions League bamaze imyaka 2 badatwara. Mundo Deportivo yitubwira ati iyi ni yindi Barcelona ati itandukanye na twari tumaze imisi tubona nyuma yo gutsinda uwo mugwi wa Nastic 3 muri kimwe ati iratandukanye ati
Koeman yapanze abakinyi neza, mumenye ko abakinyi benshi batakinye ku nimero bahora bakinako, afise ubundi buryo abakinisha. Murazi ko Griezmann yavuze ko azomukinisha mu nimero yiwe pane ry'abamukinisha ko Ansu Fati ashobora kuzomukinisha nk'umupoint n'abandi benshi batandukanye. Ati rero iyi Barcelona iratandukanye, tashobora kuzokora ikintu gikomeye mwisi zigiye gutangura. Inatwibutsa yuko Messi yongeye kuba kapiteni yongeye kuba kizigenza uwo mugumwa kugiye gutangura. Kinatwibutsa ko Suarez na Vidal batigeze batumwako. Kinatubwira ko umumenyereza wa Atletico Madrid Diego Simeone bamutoye ikiza cya coronavirus. Umumenyereza wa Atletico Madrid w'umunya Argentine akaba bamupimye musangamo COVID-19 ku munsi w'ejo. Reka tuje mu Bufaransa, kimenyesha makuru l'equipe kiti la fièvre du classique ati ubushuhe bwa classico. Aba b'Abafaransa nk'uko bitwa urukino rwa Marseille na Paris Saint-Germain za kuba umunsi isaa 3 z'ijoro, ati ni classico kaba urukino rukomeye mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ariyo migwi ihangana cyane inapingana cyane, akaba ariyo classico y'Abafaransa. Kitubwira kiti un classique européen ati yo gurigo rukino rwa mbere rukomeye muri Europe. Abafaransa bavuze ati 3e journée ya Ligue 1 Paris Saint-Germain na Marseille isaa 3 z'ijoro. Kitubwira kiti un classique décisif, ati niyo classique finale yo kwitandukanya hagati yo migwi tukwemaze gutsinda inkino zingana 3-1 kuri 3-1, aho zanganije inkino 19, umwe yatsinze 3-1 n'indi tsinda 3-1, zinganya 19. Ati niyo decisive no kwivangura bigahera tukamenya igihagage mu Bufaransa nk'uko ibyo bimenyesha makuru byo mu Bufaransa biba vyiyemeye vyishize hejuru, vyidugije kabisa, bishira umupira wabyo hejuru yana. Amenyesha makuru mu Bufaransa baravuga cyane. Guys, reka tuje no kwandi makuru abayavuzo cyane ku mugane wa Buraya, ariko ataba yasizwe kwa ama pages ama front pages. Reka duhere ku inkuru ya Barcelona, ya FC Barcelona, mumenyereza wa FC Barcelona Koeman ngo yifuza Mohamed Salah. Iyo ni inkuru atangwe kuvuga uyu munsi mu gitondo, ivuga yuko Koeman yifuza Mohamed Salah. Murazi ko bwa mbere hari yavuzwe yuko ashaka Mane aze gusimla Leo Messi. Ubu rero ngo yashize ku kibanza ca mbere Mo Salah nkuko Sunday Express ibivuga. Ibaze rero busatizi bwa Mo Salah, Leo Messi, Griezmann, Ansu Fati nandi benshi batandukanye, hamwe n'indi nkuru ivuzwe mu minota mu masare mwanya saa 5 yuko Mbappe yabwiye ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain yuko ashaka kuyivamwo. Mbappe yabwiye yuko tuzokongereza amasezerano yiwe, amasezerano yozohera muri 2022. Yavyiteze rero yuko azokongereza yandi, ariko yabwiye ati no, amasezerano nzokongereza tingira ndabaho uyu mwaka umwe mwe muri tegura ukuntu muzongurisha mushireho agaciro kanje, shaka kugenda, shaka kuja batwara ibikombe, batwara Champions League mu gwigi hangange. Twakora yuko imigwi nka Manchester United ngo ashobora kugijama, ngo yaheruka kuvuga yuko ari umugwi mwiza kunda yuko yoshobora kuyikinira. Murazi yuko no mu kwambegeza kuba yuko Liverpool ikina neza ari nka mashini nayo ayikunda. Ibimenyesha ko byo mbwongereza bice bitanga kuko ati ashobora kwiza mwigi migwi yingahi wacu bikandika gweze muri Spain navyo ntibavyicaye. Mukamenya yuko byavuze ati ashobora no kuja muri Barcelona cyangwa Real Madrid. Ati Barcelona yaranamwifuza 2017, ati rashobora kugizamwo abana nabatashobora kuza muri Real Madrid, tarayikunda. Hari amafoto menshi yiwe ngakunda Cristiano Ronaldo, ngo rero ngo niwo mugwi ashobora kuzamo nkuko Real Madrid tambukiye numwe yaguze mwiyi saison, kuko iri nategura mara kugura kinyi mu mwaka uza. Murazi yuko nagiye yaje twabwiye inkuru y'ukuntu shaka kugura Mbappe, Kamavinga hamwe na Upamecano mu mwaka uza ari maregeranya amakashi. Kandi yavuga yuko uwo musore mu France ashobora kuva mwiyo migwi. Umumenyezi wa Napoli Gattuso yabwiye Man City kuri bari nivyo muramushaka, nyugara wo munya Senegal, ariko muzumuruka ku mahera menshi, ati ku mahera make musubize inyuma, ati muzopfa ku murongo ko mwishakiye. Ariko kimenyesha makuru tubisaba kumenyesha makuru goli tukiri ngaho nyene mu Butaliyano. Juventus na Inter de Milan zimaze ravugisha Marcelo, twe yavuga kuri Facebook ryari yuko Marcelo yiteguye kuva muri Real Madrid. Ikibazo akaba ari mushahara wiwe zikaba zikomeje kumwipfuza umusore w'umunya Brazil akagenda kuba kinira.
turangeze ku inkuru y'aka gasore ka Reguilon Real Madrid kameze kina ku ruhande rw'ibubavu. Murazi yuko nuba arakora imyimenyerezo muri Real Madrid gusa ari nk'intizanyo muri Sevilla, imigure nka Chelsea, Manchester United yari maze imisi mwifuza, ariko umusore vuga ko yahisemo kwigumira muri Sevilla. Yahisemo kwigumira muri Sevilla akabaza yazobandanya kinira nk'intizanyo bice Real Madrid kamutiza, uboneka ko atamwanya mufitiye hakiriho Marcelo, hakiriho Mendy. Gusa Marcelo aramutse agiye gashobora kuca kahaguma, ikaturindire vyose bizohera cyari 6 z'ukwezi kw'icumi niho idirisha ryigura n'igurisha rizokugagwa. Guys, mugira ibihe vyiza, Imana bampera umugisha. Abashobora gukora partage muzikore, sabone, subscribe, twe babwiye mu bikore. Murakoze cyane, Imana bahezagire.